bakunzi ba Era 257 TV ndabaramukije mwese. Hama je bakaba banyita Sami basanzwe nkorera ngaha. No munsi narinje tuyage ku bintu bijanye na entertainment eka ngaha mu gihugu n'ahandi hose hatandukanye. Ariko no munsi nashimye ko twoyaga ku kantu gatonya kumvo zuko umwanya mbona urenze. No munsi nashatse yuko tuyaga kuri team mushasha iriko irabikora neza nga mu gihugu c'u Burundi, ikaba yiyitaje IT Gorit. Iyo team isanzwe ikora ibintu vyo gutamba, bagakina amafilme ndetse na comedy. Mu misi bagategura yuko bashobora kongezamwo n'ibindi bintu bazogira. Ariko ivyo sivyo nashatse ngo tuyage, nshatse tuyage kuri filme bako barasohora bashoboye kwita umugore wa papa. Nawe ucuvyumva n'umugore wa Sonyene. Hama iyo filme ikaba irimwo ibintu vyinshi bitangaje, aho usanga umupapa agenda muri sport kumvo zuko umugore agira muhebe. Kuko ugerageje kuraba mu iyo filme umupapa arakuriye cyane umugore wiwe. Kuko umupapa biraboneka ko ashobora kuba ari mu myaka 80, umugore nawe ari mu myaka 25. Namwe ndibaza muravyumva yuko ngaho ari tandukaniro rinini cyane. Kumvo rero zuko uwo mugore akiri umwana aracashuhiye amaraso mashasha. Umva guma yifuza kuja muri boîte, kifuza kugenda n'abasore bagenda bambaye pocket. Hama uwo mupapa nawe urumva arisaziye ntari bubishobora. Igitangaje rero nuko ugerageje kuraba mu gapati ka mbere basohoye kashobora kuba kari kuri YouTube, uwo mupapa aragenda muri sport kugira nawe umugore wamwemere. Uwo mupapa karabirayo, hama bakamuzana umugore akamwakira yamaze kuraba. Ikindi naco gitangaje nuko usanga uwo mumama w'uwo mupapa yikundira umwana w'uwo mupapa kuko asanzwe ari mukase. Mama w'uwo mwana yarapfuye. Uwo mwana rero kumvuzuka nawe ari muto, numva n'uwo mugore we ni muto, acashaka rero yuko bokundana. Ariko ugerageje kuraba uwo mwana ntari karavyemera. Aha rero hari ikintu tuguma twese twibaza, mbe nagerageje kuvugisha abasanzwe bakinira ngaho, bambwiye yuko mu ndwiza bashobora kuduha agace ka kabiri, kuko bavuze yuko burindwi bazoza baduha agace. Ubu rero turindiriye turabe yuko uwo mupapa azohava abura umugore wiwe, hama uwo mwana akagenda gukundana n'uwo mugore w'umupapa. Ikintu cyonyine ndiko ndabasaba, genda kuri GIT Gold iri kuri YouTube, murabe agace ka mbere k'umugore wa papa, hama namwe muzoza mutubwira ikintu mwabonyemo, kuko ni ibintu bitangaje cyane gusanga umwana ariko arakundana na mukase. Hari kuri Era 25 TV, mukaba mwari kumwe na Sami. Sorry gatonya, hari nanihenze gatonya, ni Era 257 TV. Ndabasavye mugende muyikurikirane kandi namwe mugume mudushigikira. Mwari kumwe na Sami, murakoze.